Kaze mu kiganiro ayagezweho c'itorokanirizo ry'amakuru Romanda. Uno musi tuvuga ibijanye n'igikombe c'isi yose kiriko kirabera mu bihugu bitatu. Murazi ko kiriko kibera muri Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno musi dushimikira ku migwi ya Afrika, cane cane ukuntu iriko irigenza muri ico gikombe. Nico gituma uno musi twatumiye umutumire Patrick Bakina, kaze mu kiganiro ayagezweho ca Romanda. Murakoze cyane. Ndashimiye abantu baza kutwumviriza, ndabashimiye mwebwe muhantumiye, ndabaha ikaze nanjye. Patrick Bakina, mwebwe Murakoze musanzwe cyane kumva. Patrick Bakina, mwebwe musanzwe mukina umupira w'amaguru, nibaza ko mukibandanya. Iyo n'ubu ndacyakina, sinigeze mpeba umupira w'amaguru. Noye mu mupira w'amaguru amajahe, n'ubu ndacyabasha, ndagerageza, ngiruka, ngabandanya kwe niyo sport nikundi. Kandi murafise n'umugwi w'abana, Ego me. mbega abana bakina umupira w'amaguru, mbega ivy'uwo mugwi vyose vyifashe gute? Turafise abantu bakuze. Umugwi wacu witwa Intamba Sporting Club. Turafise abafise imyaka 40 kuduga, turafise n'abafise imyaka 20 gushika kuri 40. Turafise n'abana bakiri bato duhera ku myaka 4-5 kuduga gushika kuri 20. Urumva ko dufise umugwi ukomeye wita Intamba Sporting Club kandi kabuzwi cyane, yaba ino mu bihugu byo hanze tuherereyemwo no hanze mu za Burayi. Singaha muri Canada gusa, ni Burayi batuzi ko tuzi gukina uko tuhora tutunganya inkino no mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego, kandi Ego menuko murakurikirana n'igikombe c'isi, nico gituma twabatumiye mu kiganiro ayagezweho co kuri Romanda. Igikombe c'isi catanguye itariki 11 muri uku kwezi nyene kwa ruheshi turimwo. Afrika rero ikaba yaraserukiwe n'imigwi myinshi, ariko mwimwe biraboneka ko itigenjeje neza, ariko hariho n'iyindi iriko irigenza neza. Mbega nka mwebwe muri rusangi, muravye ukuntu imigwi yagiye irakina, muravye imigwi ya Afrika, mubona muri rusangi yigenjeje gute? muri rusangi hariyo imigwi nserukiragihugu yigenjeje neza n'iyindi yigenjeje nabi. Sinovuga ko ari nabi cyane, mugabo ntiyashoboye gushana aho twari twifuza, twebwe nk'abafana dukunda ibihugu byo muri Afrika, ntibigeze bishikana aho twifuza ko bashika. Hari ibihugu bikina neza, hari igihugu nga umugwi nserukiragihugu wa Maroc, n'uwa Misiri, n'uwa Algeria imbere bakina neza, ukabona ko bahagaze neza mu kibuga kandi bashiramo ishaka ryinshi mu gutsinda. Hari iyindi migwi rero jewe nabonye uko niweja, hari imigwi nk'imigwi ya Senegal abantu benshi bari biteze, ugasanga mu kibuga ivyo twari twiteze twewe nk'abafana ugasanga sivyo tubonye. Uriko urasesangura, hari umugwi wa Senegal n'ufise abakinyi beza bakinye no mu za Burayi, niyo bakina, abandi nga ba Sadio Mane
ubageze mu gihe za bukuru kuko umaze gushikana imyaka 30 uba utanguye gusaza mu mupira w'amaguru. Umugwi rero serukiragihugu wa Senegal bita les Lions de la Teranga n'ubu nuratwereka umukino mwiza. Barashoboye gukina igice cya mbere n'Ubufaransa bakina neza, hanyuma mu gice cya kabiri byose byaciye bisa n'ibyayangaye, ntiwamenya uwo mugwi wari wakinnye igice cya mbere uwo ari we, nimba ari uwundi, nimba ari abandi bantu, kandi nta disipulini ihari mu nkino. Icyo kintu gihanze ibihugu byacu byo muri Afurika, usanga ata disipulini. Amwe mvuga ati abakinnyi bagende ku rugero rumwe kandi bakine n'imbaraga n'ingufu nyinshi, bagire disipulini mu kibuga. Umengo twe ari imigwi iri ngaha ngiza Senegal, RDC, za Ghana cyangwa Cote d'Ivoire, tushiramo na Afrika y'Epfo, barakina umupira umengo baje kwinezereza, baje mu bintu ntibashaka gutsinda ngo bashike kure ngo mu cyicaro cya finale. Ugasanga bakina nk'umengo bariko barakina umupira wo muri quartier, nta nguvu nyinshi bashiramo. Amwe bavuga bati twe turashaka intsinzi dushike kure. Ugiye ukaraba ukagereranya n'ibihugu bito bito bya Burayi nka Norvège cyangwa ukaraba Pays-Bas, abo bantu baza gukina mu kikombe cy'isi yose bafise intumbero, bavuga bati twe dushaka gushika kure, baragwana gushikaho batsinda, nabo batsindwa. Urabona ko abo bantu bakinye. Icyo kintu kirahanze cyane ibihugu bimwe bimwe bya Afrika. Nazutse hari ibihugu bikina neza, hariyo n'ibindi usanga bije umengo bije kurira. Igihugu cya RDC cyakinye neza imbere umurukino rwa mbere rwa Portugal, bakinye neza birashimwa, mugabo subira rwa kabiri n'igihugu cya Colombia, usanga icyo bita determination mu Gifaransa nta nguvu bashiramwo. Amuvuga ati twe turashaka intsinzi, mu by'ukuri ugasanga habuze. Nuko jewe novuga umwe muyobozi wanje muri ibyo bihugu uko ari 10 byo muri Afurika, anagomba nibutsa abantu bariko batwumviriza ko ubu bubaye bwa mbere kuba igikombe cy'isi yose ribaho ko turonga ibihugu 10 muri Afurika. Ibyo ni byari abantu barigeze kubiniganira, abantu baragiye barabivuga, mugabo ubu n'ubwa mbere tugaronga. Mugabo ikibabaje nuko turashobora kutaronga imigwi nyinshi ishika kuri za quart de finale cyangwa za demi finale. Nico kintu jewe nuko nubibona ubu, aho ngeza amaso nuko nogira umuyobozi wanje. Imigwi yabaye myinshi n'ubundi kubera n'imigwi barayongerereje ubu. Mu gikombe cy'isi hariho imigwi 48 yose, muruva ko bongereje imigwi myinshi. Mwariko muvuga igihugu ca Senegal, mbega ubwo ukutigenza neza ubwo nivyo babitumwa n'ingorane ziri hagati mu mugwi mbere n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal, kuko mu misi heze baravuze ko hari ingorane zo kudahembwa cyane cyane nk'umumenyereza. Bavuze ko yaramaze amezi ashika kuri 5 adahembwa, ariko mu nyuma yahavuye avuga ko byatunganye. Ntimwibaza ko ivyo hari uruhara bifise mu gutuma abakinyi mbere n'umumenyereza umugwi muri rusangi utigenza neza? Ibyo uvuze nivyo. Urumva si we wavuze yuko yaramaze amezi angaya adahembwa. Hari ikindi kibazo Papia umumenyereza wa Senegal afise, nuko atararonka amasezerano y'akazi, icyo bita kontra. N'ubu narayironka, hajya baramurungitse
kuja kumenyereza umugwi serukiragihugu ca Senegal mugabo nta masezerano y'akazi afise. Ivyo biratuma nawe nyene adakora neza akazi kiwe mu mutwe, n'ivyo vyo kudahembwa, ivyo vyo nari nsanzwe ndabizi mugabo naramenye ayandi makuru yuko atararonka amasezerano y'akazi. Ivyo vyose bironona ingene umugwi ushobora kwitegura kandi kwitegura neza ku buryo batsinda. Ivyo bintu abariko batwumviriza bategeza kubimenya. Amashirahamwe y'imipira y'amaguru mu bihugu vya Afrika birafise ibibazo vyinshi tutovugira ngaha ngo tubimare. Amashirahamwe menshi za federation kuko bazita zo muri Cameroun, Cote d'Ivoire usanga bafise ibibazo vy'ibiturire, ibibazo vyo kudahemba neza abakinyi, ibibazo ibi na biriya no muri vyo. Ni naco gituma n'abakinyi bo hanze wasanga babandi twita ngo n'ababinational, babandi bafise ubwene bw'igihugu bwa Cote d'Ivoire n'ubwo bw'Ifaransa, ugasanga se n'umunya Cote d'Ivoire nyina n'umufaransa canke yavukiye mu Bufaransa, abavyeyi biwe muri Cote d'Ivoire. Nifuza kuja gukina igihugu cy'amashirahamwe y'imipira y'amaguru muri Afrika, si muri Senegal gusa. Ico kibazo gihari, kirahari cyane no muri Cameroun. Ugasanga umwana nga Kylian Mbappe nagomba mbwira abariko batwumviriza ko se yifuza yuko aza gukina muri Cameroun. Mugabo muri Cameroun bacambwa ati genda uganire n'umushikiranganje w'inkino. Kuganira no kuvuga gukorana mu minwe, abanyumviriza baca bamenya ivyo arivyo. N'umukinyi wo muri Suisse yitwa Embolo, umusatirizi akomeye, se wa Embolo yifuza ko Embolo akina muri Cameroun. Mugabo ntivyashobotse kubera zazuguruzuguru ziri muri federation mu mashirahamwe y'umupira. Undi mukinyi ivyo wavuze bivyo nkenerwa kandi ivyo wavuze yuko ari ibintu bibazo mashirahamwe muri Senegal ni mu bihugu byinshi byo muri Afrika ico gihari. Muri nisi yose hari umukinyi akomeye yitwa Michael Olise, akina mu Bufaransa, ari mu gihugu serukira, ari mu mugwi serukira igihugu cy'Ubufaransa, asanzwe akina mu gihugu cy'Ubudagi, umugwi wa Bayern. Urya umuntu naramenye ku makuru natohoje ko ari umunya-Nigeria, se n'umunya-Nigeria mugabo yaranse kuja gukinira igihugu ca Nigeria akomokamo kubera zazuguzugu ziba ari mu mafederation, hamwe bavanga ibintu vya politike n'ivy'amoko byo muri Nigeria. Hari ibintu vya Hausa, Igbo, Yoruba, biravangatiranye ibintu vyonona n'umupira muri rusange. Ugasanga amashirahamwe, amafederation, amashirahamwe y'imipira ugasanga agiye muri politiki, hagiyemo politike, hagiyemo ibintu vy'insaku, ugasanga nta mupira nyezina bariko baravuga, hagiyemo izindi nyungu z'abantu bwite. Nico kibazo kiri no muri Senegal, nico kibazo no muri Tunisia. Ku makuru ntaramenya neza, muri Tunisia baratsinzwe ibitsindo 5-0 na baratsinzwe kabiri kose 5-0. Ikibazo gihari muri Tunisia nuko bakinisha abana babakire. Sindabimenya neza ngo ndabitoze neza, nuko navyumvise sindabitoza neza. Iyo nkuru narayumvise ko bashiramwe abakinyi usanga abavyeyi babo arabakire, mugabo umwana adatunze, adafise atunze, nawe yobaza umupira muri Tunisia nibamushiramo ngo waje gukina mu guserukira igihugu. Ico ni kibazo deja, ikibazo ko muriko muvuga Tunisia, ibihugu vyinshi muri Afrika, ko muriko muvuga Tunisia iri mu bihugu bisa n'ibiriko n'ivyasezeye ihiganwa hakiri kare. Yaratsinzwe 5-1, itsindwa aho yatsinzwe na Swede, ubwa kabiri itsindwa 4-0 n'Ubuyapani. Mwavuze ibintu
byo kutubahiriza neza ibijyanye n'urukino ko harimwo ikimenyane mu gushiramo abakinyi mbega ikindi mwibaza coba caragoye Tunisia n'igiki Tunisia ifise ubusa naho isigaje urukino rumwe ariko biraboneka ko uyu mugwi Tunisia irimwo idashobora kuba n'iya gatatu kuko abantu imigwi izobandanya ibihugu bizobandanya hazogera igihe baraba n'ivyaronse amanota menshi ariko biri mu kibanza kigira gatatu mbega Tunisia mubona ibindi vyayigoye ari biki kuko barirukanye n'umumenyereza bamusubiriza uwundi ariko n'ubu nta kigenda hajya ariyo igihugu cya Tunisia ibihugu byo muri Afrika byose nyakubahwa umumenyeshamakuru birasa hajya mu gutegura igikombe cy'isi yose nugitegura igikombe cy'isi yose kibaye bijya byo guhindura umumenyereza nacyo bihindura mu bisanzwe gushaka gutsinda igikombe cy'isi yose uritegura nk'imyaka 5 mbere y'icyo gikombe urategura umumenyereza ugategura umukinyi ugategura abakinyi ugategura abana n'ivyo bitabaho mu bihugu byinshi byo muri si muri Tunisia gusa icyo kibazo gihari haya Tunisia ntaho vyaciye bitfira gutegura abana hakiri kare tugategura uwaruka tukavuga ati tuzokinisha tugategura icyo bita amashure école de football ivyo byose birategura igikombe cy'isi yose kiza kukwereka aho mwitegure aho mwagejeje mwigejeje ahantu heza muzoshika kure mwigejeje ahantu atari heza naho muzoshika nivyo bintu byashize rero mu gihugu cya Tunisia ku makuru jewe naronse nabibabwiye nuko bashiramwo ikimenyane ico ni cyane icya kabiri nivyo byo kutitegura neza igikombe n'ibiranga Tunisia gusa irangana Cote d'Ivoire Cameroon usanga bitegura higanwa haheza amezi asigaye amezi 2-3 je nibiba mu gutegura higanwa igikombe cy'isi yose uramara nk'imyaka 5 ukazana umumenyereza ukamuha kontra y'imyaka 5 ukamuhemba amahera aboneka agakora akazi akarondera abakinyi mu bihugu byo hanze akakrita hose abantu bakomeye ugatore ntushiremo ikimenyane naho bica bizana inyungu kandi birazana umusaruro nuko bimera nta kindi aho byafiriye naho nyine bifira ku naho za n'umumenyereza wundi umumenyereza ntazana abandi bakinyi akinisha abakinyi babandi nyine ntazana abandi bakinyi ni babandi nyene hahindura tactique mugabo ni babandi nyene ikibazo gihari no gutegura uwaruka hakiri kare bagashiramo amafaranga hakiri kare ubu muri iki kijana turimwo umupira w'amaguru isigariye nk'ikidandazwa udashizamo amafaranga kandi ushiramo amafaranga menshi mu miliyoni z'amadolari nta musaruro ushobora kuronga nushobora kujya mu mihiganwa ngo wibaze ko ushobora gutsinda urashyiramo amafaranga ni nawo bikunda umugwi wawe ugatera imbere ugashika kure ngo muri cyaro cya finale atari uko nta kwizera ibintu birebire hajya umugwi nsubiye mu kibazo cyawe umugwi wa Tunisia wafiriye ku ntango hano bategura abakinyi niyo vyafiri umugwi wa Cote d'Ivoire uri mu igihugu cya Cote d'Ivoire kiri mu mugwi kiri kumwe na Allemagne kiri kumwe na Equateur kiri kumwe na Curaçao mbega ndabona ko ubu bari mu gice cya mbere batsinze 1-0 bariko bakina na Curaçao kandi bari bafise amanota 3 bisigura ko nibabandanya neza urukino rugahera baza kugira amanota 6 nibaza ko baca baba aba kabiri muri uwo mugwi mbega Cote d'Ivoire yo muyibona gute Cote d'Ivoire ifise abakinyi beza
kandi Cote d'Ivoire ni igihugu cifashe gitunze mu gihugu muri iyi Afrika duhereremwo yacu. Hanyuma umugwi wa Cote d'Ivoire irafise abakinyi beza nga Ahmed Diallo, irafise n'uwundi nibagiye izina akina muri Brighton mu Bwongereza, barafise abakinyi nga Kessié, bose barafise abakinyi bakomeye. Mugabo ikibazo kihari hajya nuko agira abo bakinyi bose bakumvikana bakaja kuri level imwe, nzovuga ukicaro kimwe kugira ngo batsinde. Iyo shaka ryo gutsinda niryo ribuze mu bihugu vyo muri Afrika. Ishaka ryo gutsinda niryo ribuze. Cote d'Ivoire, igihugu ca Cote d'Ivoire mu gwiserukira igihugu ya Cote d'Ivoire urafise abakinyi beza bashobora no gutsinda ubwo Ubudagi. Jewe narabonye umupira bakinye n'Ubudagi, bakinye umupira mwiza cyane. Mugabo rero ikibabaje hageze gutsinda igori, gutsinda igitsindo birabananira. Uti kubera ntashaka baba bafise ngiy'Abadagi, volonté, détermination, novuga gutyo, ishaka rya cyane mu ati twe turashaka ko igihugu cyacu bitera imbere gishika kure. Igihagararo barabafise, mugabo vyose ni mu mutwe. Umupira w'amaguru si ukuvuga ko uri uwa mbere ukina neza nka Messi, vyose ni mu mutwe. Bimaze kuba mu mutwe ukavuga ati jewe iki kintu urukino ntegeza kurutsinda, aho uzorutsinda. Mugabo bitari mu mutwe uje kwikinira ngo umengo uri kurinezereza, naho bifira mu bihugu vya Afrika. Cote d'Ivoire irafise abakinyi bakina neza na hagati hari abakinyi bakina neza bateye igomwe pe. Mugabo iryo shaka niryo ribuze. Naho nituzi ko bazobandanya bashike kuri mwe. Ndabona ko batsinze Equateur, igihugu ca Equateur. Mugabo igihugu c'Ubudagi yarabananiye. Mugabo uri kuraraba umupira warabona yuko igihugu ca Cote d'Ivoire gishobora gutsinda Ubudagi. Mugabo icyo bita guheraheza, umusatirizi guheraheza, finition, ico cabuze. Abadagi bo barazi ko babonye igori baca batera finition, guheraheza, umusatirizi aheza agatsinda igori, naho bifira rero. Ishaka mu mutwe, umukinya bari gute, aya no kwitegura abakinyi mu mutwe ajya n'ingomba. Ivyo vyose birabuze mu bihugu vyinshi vyacu vyo muri Afrika. Ugiye ukagereranya n'igihugu ca Norvege, umukinyi yitwa Haaland ari imbere y'igori, n'umusatirizi azwi cyane kubera akina muri Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza. Ari imbere y'igori ntabaza kabiri, niyumvira kabiri ngo ibiki n'ibiki, no gutera mu igori. Ivyo birabuze cyane mu basatirizi b'Abanyafrika, birabuze. Ico kintu kibuze rero kizotuma ibihugu vyo muri Afrika bitaja kure. Nivyo je novuga mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Mugabo abakinyi barabafise, nituhendane, nituvuge ngo yango ngo barabasumba ibi na biriya, bose barabifise. Ikindi kintu nagomba mvuge kuvyerekeye ibigwi y'Abanyafrika, imigwi nyinshi y'Abanyafrika, yaba Ghana, yaba Cote d'Ivoire, yaba Senegal, Congo, vyose kiretse ivyo bihugu vy'Abarabu vyinshi bikoresha ingufu nyinshi mu gukina. Ni ukuvuga ko ari jeu physique, ni ibintu vy'ingufu, nta tekinike nyinshi bakoresha mu gukina. Ico ni ikibazo, kuko uko umukinisha physique ucukora amakosa menshi, ugacoronga n'amakarata y'umuhondo cyangwa amakarata atukura. Urashobora kuca ushiraho umugwi wawe mu bibazo. Ico kintu rero abamenyereza b'ibihugu vyo muri Afrika, abamenyereza imigwi yo muri Afrika barakwiye kugihindura kugira ngo Afrika yacu itere imbere.
nibaza ko nivyo mwakurikiranye novuga. n'inkino umugwi wa Misiri Egypt washoboye gukina mbega umugwi wa Misiri wo mubona gute kuko Mhm. ubu n'uwa mbere mu Umu- muguje n'uwa mbere uri kumwe na Iran n'Ububirigi na New Zealand ivyo bihugu ntivyoroshe navyo nyene ariko niwo wa mbere ufise amanota ane wo muvuga kwiki ukina neza kandi urafise abakinyi beza bakina no mu mahiganwa yo hanze, barafise abakinyi beza kandi barafise n'izo nguvu navuze kare, barafise n'abasatirizi babonye igori batera mu igori ata bintu vyo kwiyumvira vyiza. Hari ikibazo rero harya igihari igihugu ca Misiri, sinzi ko novuga ko ari ikibazo canke n'amahigwe. Igihugu ca Misiri ntikirahura n'igihugu gikomeye nk'Ubudagi canke umugwi nserukiragihugu wa Argentine canke n'Ubufaransa. Uwo mugwi wabo je novuga ko wasa n'umugwi woroshe, atari Ububirigi bukomeye, nta wundi mugwi uhari niyo Nouvelle Zelande ntishobora n'igihugu ca Misiri. Turarindiriye tubahe amahirwe, turindire mu cicaro gikurikira tuzoraba ingene bazokwigenza. Jewe mugabo mbona yuko bari bagize amahirwe nibahura n'imigwi ikomeye, kuko bahuye n'imigwi ikomeye ni nawe ubona ko uwo mugwi wa Misiri urashoboye ihiganwa cyangwa utawushoboye, hari ibibazo n'ibi mugabo mu gihe ukinana n'abantu urusha urugero n'abantu urusha nivo, biragoye kuvuga ati ngo navyuzi canke biragoye kuvuga kubona amakosa yiwawe. Nukunindira yuko bahura n'imigwi ikomeye ng'Ubwongereza, ng'umugwi wa Argentine wa Lionel Messi, ng'umugwi w'Ubudagi, umugwi wa Chile, ari ibihugu bikomeye bitarahura n'igihugu ca Misiri. Igihugu ubu nabonye kiriko kirigenza neza, igihugu cyo muri Afrika kigenza neza muri iyi higanwa, hari igihugu ca Maroc. Igihugu ca Maroc gifise abakinyi beza imbere, hagati n'inyuma, hose baripanze neza, umugani wa babandi kirapanze, vyose bimeze neza mu gihugu ca Maroc. N'abakinyi bo hagati bose bameze neza mu buryo bw'imbaraga, kuko gukina hagati si ibintu vyoroshe, bisaba yuko uzi kwiruka cane kandi ugumana imbaraga, inguvu mu mwanya muremure, ico bita mu gifaransa endurance. Igihugu ca Maroc genda amanota 100%, ndayiha amanota 100% kuko nico gihugu nabonye gihagaze neza mu migwi yose yo muri Afrika. Nivyo no muravuze igihugu ca Maroc biramaze kumenyekana ko kizobandanya kuko murazi ko gifise amanota menshi, kiri mu mugwi C. Brazil nitangura hanyuma hagakurikira Maroc, ariko amanota barayanganya. Muvuze ko igihugu ca Maroc kuri mwebwe arico mubona cikwije muri Afrika. Hari ikindi gihugu Afrika y'Epfo naco nyene biramaze gutomoka ko kizobandanya, mbere baramaze no umugwi bazokina na Canada itariki 28. Mbega mubona Afrika y'Epfo izoshobora gutsinda muravye ukuntu Canada yigenjeje nayo nyene? ndavye ingene Canada yingejeje, Canada irafise abakinyi beza nga Davis bakina mu mugwi yo hanze, mugabo Canada nifise ihiganwa hagati mu gihugu rikomeye. Harya imigwi muhora mumva ngo rikomeye nk'Ubufaransa, Ubudagi, buba bufise amahiganwa iwabo mu gihugu akomeye.
hajya nico gituma ibihugu ngivyo bigira abakinyi bakomeye. Championa ihari mu gihugu imeze gute? Naho hajya niyo ntango rero. Hajya championa imaze gukomera n'umugwiserukira gihugu izokomera. Sinibaza yuko Canada izoshobora gutsinda Afrika y'Epfo. Mugabo byose birashoboka. Mu mupira w'amaguru nta kidashoboka. Canada irafise amahirwe menshi yo kuyitsinda kuko iri wabo, irafise abantu abafana bazoza imiliyoni zingahe zizoza amajana ibihumbi n'amajana bazoza gushigikira igihugu ca Canada. Afrika y'Epfo, abanyafrika y'Epfo sinzi ko mubizi ntibakunda kujabuka ngo bagende guherera mu mahanga. Benshi bikundira kuguma iwabo, bagiye kure bigira muri bya bihugu vya Namibia. Ni ukuvuga iki? Afrika y'Epfo n'abafana benshi izobifise. Ni ukuvuga abakinyi muri Afrika y'Epfo bazokina baserukira bari mu mugwi nserukiragihugu ca Afrika y'Epfo, mu mutwe ntibazoba bakomeye ico kimwe ng'umukinyi wo muri Canada afise abantu bariko bamuririmbira bakoma induru bamushigikiye. Ico naco nyene ni nkenerwa mu mupira w'amaguru, kirajuma mu mupira w'amaguru. Ivyo bintu niko kenshi bahora babivuga mu gifaransa 12e homme ni public, abafana. Aya abafana barakenewe, baratuma n'umugwi utsinda canke utsindwa. Gutyo navyo nene birashoboka. Suye kumwibonizo ntagomba ngire, igihugu ca Afrika y'Epfo ni igihugu gitunze. Mugabo umupira w'amaguru wo mu gihugu ca Afrika y'Epfo nuragera mu cicaro mu rugero rw'ibihugu vya Burayi canke ibihugu vya Argentine, vya Brazil, niragera kuri iyo niveau. Naho bica bigorana. Sinibaza rero ko bazoshobora gutsinda Canada canke Afrika y'Epfo izotsinda Canada canke Canada igatsinda Afrika y'Epfo. Sinokwemeza kandi ngo nakane ngo shigire mweja. Mugabo hazoba ari urukino rugoye, yaba kuri Canada yaba urukino yaba kuri Afrika y'Epfo. Naho nico novuga. Ikiganiro ni ayagezweho, turiko tugana ku mpera z'ikiganiro. Nagomba tuvuge gato ibijanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu novuga ko giserukira akarere k'ibiyaga binini, kuko uravye mu karere nico gihugu cashoboye kuronka itike yo kuja mu gikombe c'isi. Nibaza ko mbere gifise n'abantu benshi bagishigikiye, haba mu Burundi, mu Rwanda, muri karya karere nyene. Kongo mwebwe muyibona gute? Urukino rwa mbere baranganije kandi vyarabonetse ko igitsindo co kugombora, igitsindo co gusubiza, igitsindo co kwishura bakironderanye inguvu nyinshi. Naho kirya gihe murabona ko bariko bakina na Portugal, ariko na Portugal nayo nyene irafise abakinyi bakomeye. Kongo mwebwe muyibona gute? Biha amahirwe yahe kuko baracyasigaje urukino rumwe? Kongo ni umugwi ufise abakinyi beza bakina za Marseille, ba Mbema n'aba Cedric Bakambu bakina muri za Portugal, muri Espagne. N'uwo wita Wissa n'umugwi ukomeye, hajya n'umugwi ukomeye. Mugabo bimwe navuga kare, ishaka ryo gutsinda kandi ibibazo biri muri za federation. Navuze ibibazo biri mu za federation, ibibazo vy'amafaranga, ibibazo vy'amahera. Kongo ndayizi gose kuko niyo navukiye muri Kongo hari kera cyane. Mugabo umupira wabo nuragera ku cicaro ryo hejuru, naho bashiramo amafaranga. Nubwo bashiramo amafaranga menshi, umupira nuragera kugero
tugereranya n'ibihugu by'Ubufaransa cyangwa Ububirigi. Ikibazo cyo mu mafederasiyo hariya muri Kongo ni ikibaho. Bajya abakinyi bose mubona barafashwe neza mu buryo bw'amafaranga. Perezida Tshisekedi arabaha, agwiza tunga barabahera. Abantu usanga baba muri Etazi muri Amerika, muri Londres, bavuga ati kananje nterere $10,000 kuri equipe umugwi serukira gihugu. Abakinyi bose mu hariya bakinira imugwi serukira gihugu bwa RDC. Na kibazo cy'amafaranga bafise. Narumvise ku makuru natohoje ko bose bajya abakinyi bose barabaguriye amazu mu gisagara cya Kinshasa. Nta kibazo cy'amafaranga bafise. Urumva ikijya kure ikibazo nico gihari. Kuca kure tuvuge twebwe inumbere yacu nuko dushika muri quart de finale canke mu cicaro cya nyuma finale. Ico kibazo nico gihari, kwiha inumbero nta gihari. Kandi bariko barakinye neza mu gihugu n'igihugu cya Portugal, barazibira, barafise abakinyi bakomeye inyuma bajeje kuzibira. Ico kintu baragifise, barafise bamwita goalkeeper novuga gute mu Kirundi, umunyezamu barafise umunyezamu akomeye Lionel Patsi akina neza. Mugabo ibyo byose barafise ikibazo cyo kuvuga ati imbaraga inguvu tushike mu igori dutsinde. Barafise n'ikibazo cyo hagati, nibafise umukinyi azaratanga imipira akina hagati. Bimwe twaba tubona muri za Portugal na Fernandes muri gihugu cya Portugal aratanga imipira. Lionel Messi mu gihugu cya Argentine aratanga imipira. Ico kibazo rero uwo mukinyi mwene uwo mu gihugu cya RDC mu mugwi serukira gihugu cya RDC na uhari. Imipira yabo yose bayifashe bari inyuma, bayirungika imbere kwa Wisa canke kwa Cedric Bakame. Bakaca bakina wa mupira wa kera tera twiruke. Bijya nibishika. Uhuye n'imigwi ikomeye ng'Ubudagi canke za Ubufaransa canke naho utsindwa ng'ibisindo bitanu. Naho Kongo ifiriye mu bakinyi. Barafise umukinyi mwiza yitwa Elias Meshak. Mugabo n'ubu turamubona ngo akine umumenyereza wa Kongo Umufaransa niko ndamwibagiye izina. Nariko ramukinisha kandi ari umukinyi akomeye. Elias Meshak n'ubu narakina kandi ari umukinyi ashobora gutanga inyishu uyo umugwi uziritse. Mu Gifaransa bavuga donner des solutions. Uwo mukinyi ategeza kuba hari hagati atanga imipira ku basatirizi, ku buryo abasatirizi nabo nyene bakina ari bya bindi bakina mutera twiruke. Je nayibonye no muri nige bakina n'umugwi Colombia bakina ivyo gutera twiruke. Ivyo nibishemeye mu mupira wo mukinjana cyo nibikibaho. Ari ikintu kimwe nagomba nibutse ntagibagira, ari ikintu bakunda kuvuga mu Cyongereza consistency. Ibihugu byose byinshi navuze muri Afrika keretse bya bindi biri hariya mu bihugu by'Abarabu, byinshi byo muri Afrika usanga uno munsi yakinye neza ejo agakina nabi. Urabe RDC, igihugu cya RDC, uravye urukino bakinye na Portugal bakinye neza, barazibira. Portugal yafise abakinyi bakomeye nka Bernardo Silva, Pedro Neto, barafise abakinyi bakomeye nka ba Fernandes, bose barabazibiye ku buryo ni bakinyi kandi barabashoboye. Na Cristiano Ronaldo naco yamatse.
urumva mugabo ageze kuri Colombia wa mugwi nyene babakinyi nyene warayobewe ivyo bari nivyo bavuga ati mu cyongereza bata consistent uko wakinye do neza nayo igihe ejo ukine guco nyene ivyo birabuze mu migwi myinshi yo muri Afrika ugasanga umuntu yakinye neza premier mita bya Senegal amwe navuga kambe deuxième mita uye n'Ubufaransa wa mukino n'ubu igihugu cya Senegal cyakinye n'Ubufaransa umugwi igice ca mbere Senegal yakinye neza cyane mugabo igice ca kabiri warayobewe ivyo barimo wasanga umengo sibo babakinyi nyene ntinda vyagenze gute nitubimitse nivyo novuga mu gihugu cya Kongo nukubifuriza ko batsinda ko basanze baserukira akarere kose kandi bafite abafana benshi muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari turabifuriza ko botsinda bagashika kure nta kindi twobifuriza mugabo bategeza guhindura ingendo bakagira intumbero ukavuga ati te dushaka gucikana naho bivira sugutera umupira bimwe vya kera uvuye inyuma ugatera imbere ngo kwa wisa zikwiruka wacha yiruka ngume ngo nigeregere nibibaho umupira w'amaguru muri kigi ariko kumbure niyo no kwita umukenyuro système de jeu y'umumenyereza Sébastien Desabre kumbure bazokina ukundi kumbure nibahura na Uzbekistan nigo rukino rwa nyuma bafise kumbure n'umukenyuro w'umumenyereza kumbure bishobora guhinduka ashobora kuba ari umukenyuro mugabo uwo mukenyuro sinibaza ko woshika kure muri kinjana turimo kuko muri kinjana turimo nyakuba umenyesha makuru mu kinjana turimo imigwi abakinyi bakina cyane mu migwi hose yaba Iburaya Afrika abakina cyane n'abakinyi bari hagati bajya niyo bakina kuko ufise hagati akomeye ni nawe ushobora kuronga intsinzi byoroshye muga hagati atakintu kihari ari gutera imipira imbere rimwe na rimwe nishike sinibaza ko byokunda sindiko ndabona umukinyi sindige kayimbe wo muri RDC nimba ushobora gutanga imipira akene umuntu azi gucenga azi gukubita ikorosi muri RDC akina hagati hanyuma atanga imipira uwo mukinyi baramufise n'uwitwa Elias Meshak yahora akina muri Tupisa Mazembe uwo mukinyi baramufise mugabo n'ubu niba aramushiramo sinzi ko ari umukenyuro sinzi ko ari kumubanyira ngo agume hanze ngo agume yicaye sinzi sino kwishura ico kibazo umumenyereza Sébastien Desabre ntiwazi ivyo ariko arakora mugabo niyatsindwa igihugu cya Kongo kizomubaza igituma utamukinyi abanyekongo bazomubaza abamenyesha makuru bo muri Kongo bazogira ikiganiro n'iki turiko turagira bavuga ati kubera iki utashizemo Elias Meshak kubera ko utashizemo naka kubera ko utashizemo naka kubera ko utagize bizomubera ikibazo murakoze cyane Patrick Bakina twari mu kiganiro ayagezweho cyo gitunganywa n'itorokanizo ry'amakuru Lomanda Emile Nibasumba nije nariko ndagitunganya umutumire ni Patrick Bakina muratanze ivyiyumviro byinshi muratanze n'umwihwezo wanyu mwakoze cyane kutwitaba sinzi ko mufise kumbure nk'umwihwezo wa nyuma ko mwarinze mubigira kugira ngo dusezerane hanyuma ikiganiro tukirangize kubijanye n'imigwi ya Afrika kumbure Maroc na muri rusange
muri rusange eh, Yego, jewe muri mukibandanya. rusange icyo novuga abari imbere babandanye baja imbere. Abari nk'igihugu ca Maroc kibandanye kija imbere, babandanye batera imbere, batsinde amagori. Abari inyuma nabo bashobore kwikazanura, hanyuma batera imbere, bagire intumbero, bavuga bati twe turashaka gushika kure, dutsinde igori. Vyose ni mu mutwe. Harya abakinyi bose bo muri Afrika nabo muri Aziya bose bakina mu migwi imwe, bose basanzwe bazinanye. Ubu muri kinjana turimwo ntawe ukanga uwundi, mugabo vyose ni mu mutwe. Wewe uza ufise intumbero yahe mu mutwe wawe ugeze mu gikombe c'isi yose, naha niho bica bivira. Vyose ni mu mutwe. Abakinyi bose turabifurize ko bashika kure, no mwezo wa nyuma novuga, kuko ushaka gutsinda ubihera mu mutwe. Uzovyuka kare kugira ngo utere imbere, uzokora siporo cyane kugira ngo utere imbere, ushikane ya ntumbero wihaye. Mugata ntumbero uzokina umupira ngumengo uri muri quartier hariya kwijabe hamwe twakiniye, mugabo ufise intumbero uzokina neza. Nivyo novuga. Nta kindi nifuriza ibihugu byose byo muri Afrika nuko baja imbere bagatsinda bakagera kure. Murakoze cyane Patrick Bakina, namwe mwese mwariko muradukurikira. Aha niho ikiganiro ayagezweho kigarukiye. Tuzosubira ku rindi sango mu kindi kiganiro.